les ennemis du Cameroun, qui ne veulent pas que votre nation se développe. Ce sont les ennemis de vos familles, qui ne veulent pas que vous développez. Lui, au lieu de chercher de l'aide, il dit, j'ai besoin de personne. Je vais vaincre. Essaye. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Un autre frère vient l'aider. Lui quitte l'Italie, il vient l'aider pour construire les routes. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani mbere gikomeye cyane gituma ibitoro bibura ni ikibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro. Ico ni ikibazo ca mbere nibaza ko twese tugomba kumva yuko ari ikibazo kihari, amafaranga y'agaciro. Ubishoboye wese arashobora kuza kuzana isukari isahiriza umwimbu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kubishobora naho bigasaba kuronka ya mafaranga amva makungu, sino nta nzitizi zihari. Ikibazo gica kigaruka hahandi nuko twese yaba ikigo yaba uruganda Susumu yaba izo abagwizatunga batandukanye bose bakenera amafaranga y'amadevize kugira ngo bashobore kuja kuzana iyo sukari. turafise ikibazo gikomeye c'ikena ry'amafaranga y'agaciro, ikena ry'amadolari. Ayo madolari rero twebwe tuyakenye mu bindi bihugu bayaterana. Iri kena ry'amafaranga y'agaciro rero rigaca rituma ibiciro ku isoko biduga, rigaca rituma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro cane, ubutunzi bw'igihugu bugahungabana, abarundi tukarabana, ibintu byose bigasopana. Manemeza yuko ikibazo cose kiza inyishu yaco iza iriho. Inyishu rero yo kugira ngo amadolari aboneke iriho kandi iratomoye. Ariko naho biruko biragoye cyane ko aya madolari yoshobora kuboneka mu gihe abatware badakunda abo batwara. Co ni kimwe. Mu gihe abatware batiyumvira kubo batwara, biyumvira ku nyungu zabo gusa. Ikibazo c'amadolari cari coroshe, mugabo hariho abatagomba kurekura. Hariho abakomantaje imitima bagira bati abarundi bose nibagombe bapfe, ibintu byose nibigombe biparangane, hako turekura. Hako barekura iki? Inyungu zabo. Majambo uburongozi dufise n'uburongozi bw'abantu biherereza ko gusa batagomba yuko umunyagihugu yoduza umutwe. Ayo mahera y'agaciro bakayakura muri berube, bakayakoresha ivyo bagomba, bakayatwara kuyadandaza mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo gusa bishikire ku nyungu zabo. Aho rero murumva yuko amahera atabagikoze ico yategerezwa gukora. N'abahora bafasha kugira ngo ayo mahera aboneke, mu gihe babonye abategetsi bariko bitwara mw'ubwo buryo, nabo baca bugara imiryango. Mu gihe iyo miryango yiyugaye rero ukaguma widadira ngo urabishoboye, haraho bica bikunanira. Ivyo nivyo biriko biraba ku gihugu cacu c'u Burundi. Aho abategetsi bo kwiyumvira ukuntu bokora ibishoboka kugira ngo ayo mafaranga y'agaciro asubire agaruke, bobo baguma biyumvira kuri za nyungu zabo. Uno munsi ngoma ndabereke ikintu cokogwa amadolari agaca yisuka, ata bindi bintu bibanje gukogwa, ata bindi biharuro bibanje gukogwa. Ariko imbere yuko nduga kwijambo,
reka mbanze ndababwira ubundi buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo ayo madolari aboneke, mugabo ubwo buryo ubukoresheje ubunyene ntiyoca ashokaza. Ubwa mbere umuntu yogwiza ibiterwa njabukamazi, ikawa, icayi, ipampa n'ibindi. Ariko kugira ngo dutere agahawa n'umunsi, dutere icayi canke ipampa, ivyo bizoze gutuma turonka igitoro, tuzoba twaramerewe nabi. Ya mbere leta yocamwo nuko bagomba gushira imbere ibiterwa njabukamazi, recruture industrielle. Ivyo biterwa njabukamazi harimwo ipampa, harimwo icayi, harimwo ikawa, hariho ibintu vy'ubutare, hariho n'ibindi vyinshi cane bituma igihugu gishobora kuronka amafaranga y'agaciro. Mugabo uravye ingene bimeze uno munsi, urabona ko ivyo bisata mu vy'ukuri bifise ikibazo kimwe kidasanzwe, kubera bimwe twariko turavuga kandi vy'intwaro itabereye. Ica kabiri leta yokora mu bintu vyo kurondera amafaranga nuko boshobora kuraba ukungene bagiranira imigenderanire n'amakungu, hagasubira bimwe twita la coopération développement. Ivyo navyo birashoboka, navyo biri mu bintu bizana amafaranga, bigaca bica muri kimwe twita appui projet et appui budgétaire. Ivyo birashobora gufasha cane. Ikigira gatatu gishoboka kizana amafaranga y'agaciro nuko bagerageza gushiraho ibintu vyose vyangombwa, ico no kwita les conditions zaratanzwe n'ikigo citwa doing business, kugira ngo abanyamitahe bashobore kuza mu gihugu, abo twita les investisseurs étrangers, abazana imitahe bava mu hanze, nabo bari mu bantu bazana amafaranga y'agaciro. Ahantu hanyuma amafaranga y'agaciro ashobora kuva na hanyuma ahubwo na ha gatatu nuko leta yogerageza guteza imbere ibijanye n'ingenzi, ico twita mu gifaransa tourisme. Ico naco ni gisata gikomeye cyane leta ishobora gukora kugira ngo izane amafaranga. Hagaca haza rero ica kane naco gikambaye gose, nuko leta igerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo la diaspora, abarundi bakorera mu mahanga, nabone biyumve by'ukuri yuko nabo igihugu cyabo bagomba guterera. Ivyo mugabo kugira ngo bishoboke byose, hari ikintu gisumba ibindi bintu byose, ni ikintu citwa environnement politique favorable. Ni ukuvuga hagomba kubicuka muri rusange ciza kijanye n'ibintu vya politike, hanyuma bigaca bikurikirwa n'ikijanye n'ubutungane butunganiriza bose. Hakaba abantu n'ibijya bintu bisanzwe biranga intwaro ya demokrasi, intwaro ibereye. Nivyo nibaza bishobora gutuma ico kibazo ca mbere kijanye n'amafaranga y'agaciro gihera. Ikigira kabiri kigomba gutorerwa umuti mu maguru mashasha ni kibazo kijanye na concurrence royale, ni ukuvuga abantu guhiganwa bakashobora kuronka mu masoko uko atakibazo na kimwe kihari. Ibi bintu vya monopole usanga ubutunzi bw'igihugu bwiziziwe n'akagwe gatoyi k'abantu, abegereye bakora muri leta canke bari muri leta nyene. Ivyo navyo ntibishobora gutuma igihugu gishobora gutora mitende. Murumva yuko intambamyi ari nyinshi kugira ngo ayo mafaranga y'agaciro aboneke. Murumva ko hariho intambamyi y'ubusuma, intambamyi y'intwaro itabereye, aho usanga abarongozi bonyene aribo bariko baraja mu rudandazwa, ugasanga babicanze n'ivya politike, bigaca biba urudubi. Ngomba kugaruka kuri iki kintu c'abanyamitahe boza bavuye mu makungu. Ubwa mbere na mbere, abanyamitahe bakomeye b'Uburundi kandi benshi n'abarundi. Ariko intambamyi iriho, murazi yuko ata murundi yemera kuzana umutahe wiwe mu Burundi. Kubera iki? Kubera vya bindi vy'ubutungane bamunyanganije ntaho yitwara. Nimba umurundi ari watinyi wabo, mwumva umunyamahanga yoza ngo azanye umutahe, ntibishoboka. Ubuzima rero tubayemwo bw'igipfungu, tukabona ubuzima buguma buzimba ku munsi ku munsi,
ubuzima atavyizigiro. Ubuzima rero biragoye ko twobuvamwo, eka mbere ntivyonashoboka ko tubuvamwo gushika Yesu canke Yezu agaruke, kuko hariho abantu bakeya, hariho abantu bari kurushi bariko barabitungiramwo, hariho abariko baranezerwa kino gihe, tukiyayata nyene tubona ko ari bisanzwe, tubona ibiciro biduga tukabona ko ari bisanzwe, tukabona amadovize abuze tukabona ko ari bisanzwe, wara tukabona ibitoro bibuze, wara nibisanzwe shahu, tuza twarabimenyereye nta kundi. Reka sha reka ubu upfuye kwironkera agatahe naho kaba gatoya uca wigira ukababisa, none ntubona ko ibintu vyananiranye n'ukuri? Mugihe tukiri muri ivyo tubona yuko ari ibintu bisanzwe, tutarababazwa ngo twumve umururazi, ngo twumve twababaye nyene, ngo twumve ubuzima tubayemwo butubihiye, tukavuga duti oya ibi bintu ntibishobora kubandanya uko, ubu buzima tubayemwo buraturuhishije. Tutarashika kuri iyo ntambwe ngo twumve twarengewe, Yesu Kristo azorinda agaruka gutora umugeni wiwe, abarundi twarasisiye twaramerewe nabi tuguma muri vya bindi nyene, ariko umunsi vyadushikiye tukumva yuko twarengewe turushe, tuzoba dukize. Mubanze mwumvirize aho umupasiteri yariko arabwira abo yariko arigisha ati numvise ijwi rimbwira ngo mwanguha ntimuraruhishwa n'ivyo murimo. Et puis j'ai vu quelqu'un venir auprès de ces personnes et leur dire: vous n'êtes pas fatigués de cette situation. Ati niho nabona umuntu aje kuri abo bantu arababwira ati ntimuraruhishwa n'ivyo mubayemo, mwanguha ntimuraruhishwa n'ibihe mubayemo. Vous n'êtes pas fatigués de cette situation. Vous n'êtes pas fatigués d'être dans un pays aussi béni, mais d'être aussi pauvre. Ntimuraruhishwa no kuba muri kino gihugu cahezagiwe, mugabo mukaba muri abambere bakenye. Vous n'êtes pas fatigués d'être dans cette grande nation, mais être pauvre, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas le 1/1000 de ce que vous avez, mais qui vivent dans le confort. Ati ntimuraruhishwa no kuba mu gihugu kinini nk'iki, ariko mukaba mukenye. Hariho ibihugu bito bito abanyagihugu babayeho neza gusumvya mwebwe. Ubu butumwa yariko arabuvuga muri Cameroun. Qu'est-ce que Dubaï a? Qu'est-ce que Singapour a? Nibiki Dubai ifise? Nibiki Singapore ifise? Mwebwe mudafise? Vous avez tout pour réussir, mais vous échouez. Mufise vyose kugira ngo mushobore kubaho neza, ariko ubwo buzima bwiza birabananira kubushikako. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Ati wapi ntimuraruhishwa n'ubuzima mubayemwo. J'aime la chaîne YouTube d'un Camerounais, je ne connais pas son nom, ça s'appelle Investir au pays. Ati ndakunda urubuga rw'umunyakameruni, ati sinzi ingene yitwa, ariko avuga ngo kuzana imitahe mu gihugu ugakora. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je te connais pas, mais que Dieu te bénisse, avance, continue. Il donne aux Camerounais le désir de revenir dans leur pays pour faire des affaires. Ati ndakunda ukuntu abwira abandi ko bozana imitahe mu gihugu bagakora. Ati sindamuzi ariko abikora neza. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. Ce n'est pas toi qui as bâti, mais viens bâtir à zéro ici. Ati kwifotoza uri muri États-Unis, uri Paris, utwo dufoto twawe ntacyo tutubwiye. Zana umutahe uhere a zero ukore. Zana umutahe
mu gihugu cawe. Revenez, revenez. Rares sont les Africains qui deviennent des milliardaires en Europe. Ati garuka, garuka. Ati n'abantu bake babera abamiliyardere i Buraya. Ngomba ndabahe igicapo, ngomba ndabereke igicapo kugira ngo mutahure. Ndakeneye abajene bane bo muri sécurité. Frères de la sécurité. Seulement 4. Bane gusa. Tenez ça. Et j'ai besoin d'un frère de la chorale. Nihagira uwuza wo muri chorale. Comme ça. Qui est le plus fort de vous tous? Lui, il est fort. Frère, toi, tu es ici, premier. Tiens, lui, vous avez jamais joué ça à l'école, hein? Tiens, ses hanches. Tenez ses hanches. Un frère de la chorale. Non, pas toi, sécurité aussi là-bas. Tu vas faire les arracher les drapeaux. Faites tout qui n'arrache pas les drapeaux. Afashe abasore batanu wo muri sécurité abahaye rya darapo. Afashe umwe wo muri chorale nawe ararifashe amubwiye yuko yoribashikura akaritwara. Regardez la vision, l'image que je vous donne. Ça, ce sont vos ennemis, les ennemis du Cameroun, qui ne veulent pas que votre nation se développe. Atumviriza aka gakino ingene kameze. Aba bane dufate yuko ari abansi ba Cameroun batagomba yuko Cameroun itera imbere. Idarapo muca mwumva ko ari Cameroun. Ce sont les ennemis de vos familles qui ne veulent pas que vous développez. Lui, canke fata yuko abo bansi bane ari abatagomba yuko umuryango wawe ushobora gutera imbere. Ni kuvuga umuryango wawe ufise abansi. Bagira bati abantu bo muri umuryango naho vyogenda gute ntibashobora kuduterana imbere. lui, au lieu de chercher de l'aide, il dit j'ai besoin de personne. Je vais vaincre. Essaye. Ubu nawe ati jewe aba ntaco bangira ndavyikorana. Aba ndabatsinda. Ikagerageze rero turabe. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Un autre frère, viens l'aider. Voilà, murabona ko babansi bamurushije inguvu kubera wewe ari umwe. Ati nihagira uwuza amufashe. Lui quitte l'Italie, il vient l'aider pour construire les routes. Ati rero nuwumvise ko ari urugamba rw'ubutunzi. Aje ava mu Butaliyano aje gufasha wa wundi. Un seul d'abord. Ok, il vient de l'Italie, il vient l'aider. Essayez encore. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Barasubiye. Urugamba murana ko rutoroshe. Ariko kameme barihagazeho gatoya murabona yuko utuguvu twiyongereye. Qui va venir des États-Unis pour venir l'aider? Venez encore. Ati ubu turakeneye uzava muri États-Unis kugira ngo abafashe. Ashobora kubazanya inguvu nyinshi, reka turabe ingene bigenda. Ne leur laissez pas parce que la vie est difficile. Amen. Ati ntihagira abababarira abandi kubera ubuzima ntibworoshe. Ils doivent mériter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Murabona yuko urugamba rutoroshe. Baracariko barahazana bakwegana mugabo babansi baracafise ikirindi. Ok, qui va revenir de Paris pour venir les aider? Ati harakenewe intervention iva hariya i Paris. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, hein? Seul tu ne vaincras pas, mais tu as besoin de l'autre, tu as besoin de l'autre, tu as besoin de l'autre. Ati muratahura gakino, wewe nyene ntushobora gutsinda. Ukeneye abandi kugira ngo mushire ingufu hamwe. Le problème reste le même, mais on peut devenir plus nombreux. Allez, gagnez-nous ça! Unissez-vous dans les familles. Voilà, murabona yuko babansi baruhutse batswe Cameroun. Kubera iki? Kubera inguvu zakoreye hamwe. Kubera ubumwe aba bantu bagize bavuye mu bihugu bitandukanye.
ubutumwa buhambaye ariko aratanga bwari ubutumwa bwo kunga ubumwe kugira ngo mushike ku kintu gikomeye. Ati unga ubumwe mu miryango. Unissez-vous, vivez dans l'unité, vivez dans l'unité et vous allez déplacer les montagnes, vivez dans l'unité, vous allez briser vos limites, vivez dans l'unité et vous allez franchir vos limites. Et ceux qui résistent à 1 va résister à 2, va résister à 3, mais ça ne va pas résister à 4, ça ne va pas résister à 5, ça ne va pas résister à 10. Mettez-vous ensemble, vous allez changer l'économie, changer la politique, changez vos familles, changez vos églises, changez les affaires. Mettez-vous ensemble, sortez du tribalisme, sortez du tribalisme, des divisions, quittez ces choses, mettez-vous ensemble. Voilà, ngiki kintu bita ubutumwa bw'umwotsi apana bwa bujangajanga ngaho. Ati bamubumwe, unga ubumwe. Ati muri mu bumwe mushobora gusenyagura imisozi yigize kananira abagabo. Andi majambo ati mushobora gutora inyishu z'ibibazo bihambaye. Ati murashobora mbere no gukora ibyo mutari mwibaza yuko mwokora. Murashobora kurenga karimbi kure niyo. Ati mugize urunani rukomeye abansi banyu ntibashobora kubatsinda. Ati ja hamwe mugira urunani muzohindura ubutunzi bwanyu, muzohindura politike yanyu, muhindura imiryango yanyu, muhindura amashengero yanyu. Ati va mu vy'amoko, va mu vy'amacakubiri, ivyo bintu bisezere. Ati gira urunani rw'intamenwa, mugira ubumwe. Ya mana yanje umucanwa. Unissez-vous. Voilà, aha rero je niho nkura mu kuvuga nti hamwe abarundi twoca bugufi tukagira umutima wo kwicara hamwe, tukagira ibiganiro mu rukundo, mu bumwe, tukavuga duti ingorane zose dufise dutegerezwa kuva ngaha tuzitoreye umuti. Niz'amadovize, niz'igitoro, niz'ubwicanyi, niz'ubutungane. Voilà, izi ngorane zosubira kutugora gute? Nkiri kuri iki conyene, abantu bari hanze y'igihugu, abari mu bihugu bitandukanye, abarundi bonyene bafise imitahe minini bozana mu Burundi bagakora amaproje akomeye, bangana gute? Ni benshi cyane, mugabo nta muntu n'umwe acuse n'agatima ko kuzana umutahe wiwe. Kubera iki? Kubera hari ibibazo vya politike, hari ibibazo vy'intwaro atari nziza, intwaro itabereye. Ivyo n'umukuru w'igihugu aravyivugira wenyene. None umwansi w'igihugu ninde? Umwansi w'igihugu umukuru w'igihugu yaravuze yuko umwansi w'igihugu ari uwo muntu ariko aratembagaza ubutunzi bw'igihugu. Abo nabo ni bande? Abo ni bamwe birirwa baranyonora ivyofashije abantu bigaca bija mu mifuko yabo gusa. Ntagira uzobesha ngo hariho deka nibo mburakimazi ba mbere, nibo ndyarya za mbere, nibo bande yamutaye ba mbere. Birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo. None nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki? None kuri mwe muzova umukuru w'igihugu ejo ni mwebwe ministre, ni mwebwe buramatari, ni mwebwe musitani, mwomarira iki umwene igihugu? Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje daimoni mbi, baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire nk'ivyakozwe n'umuntu, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa, ubwenge barabufise. Ndabyita daimoni. None ko bafise ubumenyi, nk'umuntu ashobora
gutunganya umugambi wo kwiba amadevize mu gihugu, akabibona n'ingene bizoshoboka, akabipanga neza, akagenda akabwira berbe mpa mahera ngira nje kwemporta iki. Uwo muntu iyo sosiyete ntigera yemporta no kwemporta, akamenya yuko ayo mahera bazoya transfera kuri konte yiwe Dubai, kuko azi ko Dubai ari paradis fiscal, agaca agenda agacatora mu ivarize, agaca yazana agaca yagurisha kuri marché noir, agaca uwo mudandaza nawe yaguze wewe yemporta, agaca yasubiza muri bankobu, agaca asaba berube isubire gutransfera ya yandi nyene yabaye feke. Berube niyo yatransfeye, igaca isubira ikayatransfera ubugira kabiri, igasubira ikayatransfera ubugira gatatu, kuko n'uwo wundi aca yazana mu mufuko akayazana hanyene. Aho nta bwenge burimo, aho nta bwenge burimo kumenya ayo matriki, kuvuga uti je mfise umugambi wo gusambura igihugu. Gusambura igihugu rega soko kirasa gusa. Abantu benshi bazi yuko umurobera arurasa. Igihugu gisambuye mu butunzi, ubu gisambuye kandi kirahenuka. Voilà, abo rero yariko aravuga n'abansi b'igihugu. Abo bansi rero b'igihugu iyo ushobora kubagwanya wenyene yotsindwa. Nawe nyene arabibona ko bafise inguvu. Nukuvuga ngo bagifise izi nguvu y'amadolari ntashobora kuboneka. Nico gituma mpanura cyane umukuru w'igihugu ngo yemera ibiganiro. Ingorane ziriho mu gihugu ziganirwe ko zitorega umuti. Abarundi b'incabwenge ni benshi cyane boshobora guterera kugira ngo ingorane zihanze Uburundi zishobore guhera. Kandi izi ni impanuro je mpanura umukuru w'igihugu ntamwanka, kuko sinipfuza ko azoza kuyora aza yasheshe ibintu byacanganye atako akibigira. Ndasubiyemwo, abarundi bari hanze y'igihugu bafise amafaranga y'amadovize ni benshi cyane, ni benshi cyane gose, ariko ntibashobora kuza ibintu bimeze uko bimeze. Narabivuze, reka ndabisubiremo. Umukuru w'igihugu ubu afise inzira zibiri. Inzira ya mbere ni yukumira ku nyungu z'umugambwe no ku nyungu ziwe bwite nyene, akavuga ati ubuzima bw'abarundi nibugombe bugore, baribaza igiciro nibigombe biduge, amadolari ntagomba bure, igitoro nikigombe kibure. Igikuru jewe nuko nzoba nifitiye ivy'iwanje, igikuru nuko umugambwe wanje uzobuhangamye. Voilà, aha abarundi bazoba baburiyemwo, izoba ari ntuntu gusa. Inzira ya kabiri, umukuru w'igihugu arashobora kujya umutima amenya ati ndavye uko abarundi bamerewe kino gihe, ndarengeye inyungu z'umugambwe, ndarengeye inyungu zanje, ngomba nkure abarundi muvyara, jewe ngomba nce bugufi nemere yuko tuganira nabo tutumvikana. Mw'ico gihe umukuru w'igihugu azoba ahisemwo gukiza abarundi n'Uburundi. Hamwe aramutse aca muri iyi nzira, abarundi twese twovuga duti umukuru w'igihugu arabaye intwari. Mugabo umukuru w'igihugu agashima guca mu nzira ya mbere. Iyo nzira ni yo kwikumirako, ni ya yindi yo kwikunda, ugaheba abandi, ugaheba bujejwe. Umuntu aciye muri iyi nzira akenshi yama arangiza nabi, kuko abanyagihugu iyo bagize umubabaro wo ku rugero rwo hejuru, barashobora gukora ikintu kirengeye ubwenge. Aho nta byinshi no kwirirwa ndavuga kuko birisiguye. Ingorane rero mfise nuko atagipimisho mfise cyo gupima umunezero n'umubabaro w'abafise. Kumbure barashobora kuba babona yuko bikigendeka, canke barashobora kuba babona yuko amazi ariko ararenga inkombe. Ariko reka ndangirize kuri aka kabazo
ka pasiteri Tunasi yabajije abo muri Kamerune ati mwoba murushe mwoba murageraho muruha ati canke n'ivyo mwigira ntimuraruha. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas fatigué. Mugezehe muraruhaga yemwe ako nakabazo kumuzagazaga. Mana nibahezagire cane, reka twibananirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze, ariko nimba hatarengeranye harageze yuko abarundi dushira inguvu zacu hamwe kugira ngo turwanirize hamwe umwansi w'igihugu cacu, umwansi w'iterambere, umwansi yatunyaze umunezero.